turi mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga imbere y'ibarabara rija mu Rugombo iryo benshi bita RN5. Turiko turaraba igituma umwimbo wabaye muke mwa kino gihe. Inshingano zacu nabyo tuyemeje ni kwitaho neza y'abene gihugu, le bien-être de la population burundaise muri mu Gifaransa. Ahantu turi murabona n'ahantu heza h'ikiyaya, ariko ibiti ni bike, ubugaragwa ni byinshi. Tugeze neza na neza mu kwezi kwa 11, ariko umwimbo ntitubona uko uzifata no mwaka, nabujya aho ducisha amaso ona ngaha turi mu mirima nta citwa igitegwa na kimwe ariko turahabona. Ese imbere ho bagiye kumera gute, kazoza k'igihugu n'abarundi ko barakaye? Mbega imvura itaguye ibintu bigiye kugenda gute? Mbega ubushikanje bw'uburimyi n'ubworozi bwo buriko burakora iki kugira ngo burwanye inzara ahashoboka? Aka karere k'ikiyaya Cimbo kuva ku ruzi ruhwa aho Burundi buhanira urubibe n'u Rwanda gushika inyanzarake, n'ahantu hamera himbuka harimo byose, kandi ni mu kiyaya kikujwe n'inzuzi n'ikiyaga Tanganyika. Igitangaje kandi kinababaje, kubera iki aha turi ubwaho adashobora kuvomerwa kandi hirya no hino tubona huzuye inzuzi? Hoba habuze iki? Mu vy'ukuri ubw'abafundi igihugu cigishije kigaha n'ubumenyi cyaheza kikabahubuzi boba bari ku kivi nkuko vyategerezwa? Hoba habuze iki kugira ngo iki kiyaya gishobore kuvomerwa? Abahinga bavuga ko mwa kino kiyaya Cimbo ntabwo turabahinga mu byo kurima no korora, ariko abo tuganira bavyigiye batubwira ko ngaha mu kiyaya Cimbo ihegitare imwe yimbuka itoni 4 z'ibigori. Amahegitare ahari ni menshi yose atarimye nkuko naha turi mubibona. Aha hepfo ku birometero nka 5 yaha turi hari uruzi Rusizi, n'uruzi runini cyane. Kuvomera amahegitare menshi y'amatongo y'imirima maze inzara tukayigwanya. Aha hirya yacu hari uruzi rwitwa Kaje, rugenda rwinjira mu bikwaje by'umugwiza atunga yitwa Nawumu. Kuva mu mwaka wa 2008 atangura kurimira hano hantu, nta mwimba rigera hakura wagaburira Burundi n'abarundi. Afise hegitari zaba 5 yahawe n'igihugu. Mbega iyo abazariza ibigori buri mwaka akazarima inshuro 4 mu mwaka, ku hegitari imwe ahakura za toni 4 z'ibigori. Hegitari zirenga 5,000 mwumva yo bakuye amatona ngaho ibigori. Bigaragara ko hamwe ubutaka bwacu tobwitaho ata bintu byitwa ibyo kurya byosubira kuva hanze y'igihugu, ahubwo twoshora tukagaburira n'abandi. Ariko ibyo byose bivana n'ishaka ry'uburimyi. Aha hose nkuko mubibona ntihagira ikintu na kimwe cyatewe. Mubibaza ko ejo abarundi bazofungura iki? Ese muzoca mu barabara baraye ubusa, ntibazobaturira mu modoka canke bakazobasamburira ko? Ntituvyipfuze. Ariko mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Wa Murundi we, wowe uri kurakora iki? Nanje none ko ndakora iki kugira ngo bino tubigwanye? Hari ikibazo c'amazi kirahanze kano karere, ariko tugomba kwiga n'ubundi buryo twogikemura. Hano hantu mu makuru dufise wimvye metero 5 ushikira amazi. Harabuze n'umuntu n'umuyoza n'imashine canke akoresha abamaboko ngo bimbe bashikane nko ku metero 10, maze ayo mazi bayaziganye abaretse barakoresha mu kuvomerera imirima. Tugiye kubandanya twegera imbere, gumana nacu, tugusabye ko dutiza umwanya n'amatwi, ibisigaye ukavyirabira sangwe kazi. Hari ibihugu bisanzwe bitagira imvura. Aha tuvuga nk'igihugu ca Misiri bakoresha amazi avuye mu ruzi Nile. Nile nayo iva mu Burundi. Barari mu muceri kugeza ubwo benda bawutuzana nk'ifashanyo ngaha mu Burundi. Ni gute iyo amazi yacu atembaja baronka umwimbu bakawutugemurira twebwe kubera inzara, ariko twebwe amazi avi wacu tukaba twishenwe inzara? Ngibi rero bimwe nariko ndababwira mu kanya gahise. Aha turi ni ku mutumba wa Kagwema muri komine na zone Gihanga. Hamwe twahera nababwiye ikibazo cy'amazi, hakaba hari ikiyaya kinini kandi kimeze neza. Munsi mu kiyaya hari amazi, ariko benshi ntibavyumva ko ayo mazi yo haboneka. Uyu ni umwe mu bigiriye imigambi, agira n'ubushakashatsi, akwega amazi yakuye Kuzimu. Ibitangu kumuyireba yuzuye amazi, ibitegwa vyiwe ntibishobora kuma. Kugira ngo ibi byose abishikeko yahinduye ivyiyumviro n'ingendo. Ntabwo yagumye yiyumvira gusa kuri bimwe twamye turavuga byo kuraba ikirere mu imvura izogwa nzorema nzimbura, ahubwo yari yumviriye no kuraba hasi tugendera hari amazi.
ubu mu itongo ryawe ho kuhagenda twasanga amazi hoba habuze iki kugira ngo nawe ushobore kugwanya inzara ukoresheje ubwenge n'ubuhinga Imana yaguhaye? Aya mazi ava mu kuzimu, amazi atubwishwa n'amapano. Aya mazi igikorwa akora ni cyo kuvomera ibiterwa, imyembe, imbuzenye, irengarenga, intore, itomati n'ibitungu. Nta gihe na kimwe ibintu byawe byuma biguma bitotahaye, nta ngwane bigituronka imvura turibure twe tuguma turimo. Ayo matongo hariho abantu benshi kandi bafise uburyo bwinshi bokoresha, kandi yose ukoze umugambi nk'ubu uhanakaza abantu benshi kandi gigeze igihugu cyangwa ikomine igatera imbere. Rero no bavuna ubwo mvuga ati niba kura amahera mu mufuko bareke kuyabika bakora imigambi hama bakuteza imbere igihugu n'abakibamo. Mu vy'ukuri ubw'abafundi igihugu cigishije kigaha n'ubumenyi cyaheza kikabahuza boba bari ku kivi nkuko vyategerezwa. Hoba habuze iki kugira ngo iki kiyaya gishobore kuvomerwa? Abafundi muba muri ko murakora iki kugira ngo mutabare igihugu? Mbega igihugu cabigishije kugira ngo mwambare ibirato n'amakoti muje mu biro, canke cabigishije kugira mwambare botine muje ku kivi muramira abarundi n'igihugu? Atagikozwe inzara irashobora kwaduka mu gihugu c'u Burundi. Hoba hariko harakogwa iki kugira ngo dukinge? JCTV iriho ku bwanyu. JCTV ni televiziyo yanyu. Ukeneye kumenya byinshi ja kuri Facebook canke YouTube wandikemo ijambo JCTV ucu tubona ibyo dukora turabanye.